avec pression, surface et la force. Avec la définition de la force. Une force est une grandeur physique capable de produire, modifier, modifier quoi et produire quoi? C'est ça la question. Avec la surface encore, avec notre vecteur de force, orientation de la force, avec notre essence, notre origine, avec intensité encore. C'est ça, c'est pour la musique. Mécanique. Venez voir ce que vous voulez, il y a un programme de la alors, explication. Donc, c'est quoi il est mécanique. Il n'est pas. Bravo. Un mot.
Sana. Umuyobozi wa ETS Kamenge nk'ishure tuzi ko rikomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi kandi riramura abanyeshuri bashika ku bintu bikomeye. Twari tuje kugira ngo muduhe ikiganiro mutubwire ku munsi wa mbere w'ino mwaka wa 2023-2024 uko muwubonye. Murakoze cyane n'ibyo ngaha ku ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge. Nk'uko musanzwe mubizi murazi ko uyu munsi itariki za 18 z'ukwezi kw'icenda 2023 niryo sango ntabanduka ryaho amashuri atangurira mu Burundi bwose na cyane mu kiringo cy'umwaka w'amashuri wa 2023 ushaka 2024. Ku ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge rero nk'uko mubivuze n'ibyo ni ishuri risanzwe rifise uburaro rikongerekaga n'abanyeshuri biga bataha. Ku ishuri rya ETS Kamenge rero twatangiye kwakira abanyeshuri baga mu ndaro guhereje ku munsi w'Imana tariki 17 aho haraye abanyeshuri barenga 400. Namwe mweje kuvyona muciye mu mashuri atandukanye mwabonye ko abanyeshuri bamwe bamasa no kwamaze gushika amashuri kandi mwabonye ko bamwe basa nuko ikibi cyatanguye. Nkuko rero mubivuze ngaho kuri ETS Kamenge nibyo kuva irigenekerezo ry'ayo mwaka nyene aho dutangura amashuri akushwe ETS Kamenge muri rusangi biko bigera neza kuko mbonye ko muri ijoro ryake hari abanyeshuri bashika 400 mugacamo nako jye n'abandi bandanya baza turafise umwizero ko abanyeshuri bariko baraza kubishika turabona ko neza n'ibikorwa ariko bandanya. N'ikindi kintu nabonye gikomeye nuko twe twateye akamo abigisha bacaca basanga batanga ubumenyi yuko no munsi ibikorwa biteza gutangwa cyaca dushize mu ngiro akamo kanyakubaho ubushakashatsi bw'indero aho yateye akamo ko ibikorwa by'indero by'ivyigwa bitangura uno munsi. Ako ETS Kamenge dutumere rero duherereye nk'umuyobozi w'ishuri rya ETS Kamenge twabonye abigisha abarezi mu bisata byose bitandukanye abankadrere bose batonze ku kivi kandi mwabonye ko hirya no hino twagiye turaca mwabonye ko abakozi bose bari ku kivi nk'uko twitabye akamo k'igihugu kandi ko tuzi ko imirimo yatangwe n'umunsi. Nubona aho gusa nk'uko mwabibonye abanyeshuri ntibaraba beshi none gusaba gutera akabo ko muri abanyeshuri bataraza ko boza kuko twebwe ngaha dutanguye ibikorwa tudutanguye kandi murasanga muzi ko cyane bakunda kuvuga ati ikivi ni cyakare. Tuzwifuza rero ko ibikorwa bitanguye ataguhagarika ibikorwa ahubwo ko ibikorwa bibandanye. N'abayobozi bandi usangiye kurongora ishuri mu bisata bitandukanye nk'umuyobozi yajijwe ivyigwa ngaho kuri ETS Kamenge mwamubonye abandi bayobozi bajijwe indero nabo nyene batonze mu bisata byose byo ngaho ishuri ETS Kamenge mbona ko akazi gasa n'uko karakorwa neza kandi nkaje nk'umuyobozi w'ishuri ndabona ko ibikorwa bisa n'uko kuragenda neza. Jewe gusa notera kamo ku banyeshuri bashizwe Imana yashize ibiko kugira ngaho ETS Kamenge yuko aho bari hose boza hakiri kare kugira ngo imirimo tuyitamwe hakiri kare kandi kanatsinda tunabamenyesha yuko twebwe ngaho ETS Kamenge akazi katanguye kandi mwabonye ko abigisha ariko batanga ivyigwa nkuko biri aho mwagiye maca hose hamwe mwabonye nk'abanyeshuri bari abarezi batonze kandi ibikorwa birabandanya. None gutera kamo y'abanyeshuri ba ETS Kamenge baza ETS Kamenge
yuko boza banyaruka cyane bakita bakama cyane abavyeyi babo bakabarungira kugira ngo ibikorwa tubitamwe hakiri kare kandi karatsina murabizi nkomeje kubivuga ikivinyi ca kare hama ikurikirana baza ko ibyonye bitara umuyobozi w'ishyuye Kamenge. Murakoze cyane.